Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo Mana iri kumwe nawe, niyo Mana igendana nawe, niyo Mana ikupoteje iyo ujya hose, niyo Mana igenda yakubwira. Ni hamwe hari ndazi ko ari henshi ushobora kuba uri kuhagenda ukumva ibyo bikubwira ngo nkaho ugiye usubira inyuma. Ujya ni mwami w'Imana, ni ya Mana dufise igenda itubwira ku munsi ku wundi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tudatevye reka twigire kuri ntuza da ukara gace mu kagaparti ka mbere mvuga ngo mwami w'Imana ni Imana yacu, ni Imana turi kumwe, ni Imana yatungike tugendana, agenda aduhishurira, agenda akubwira umunsi ku wundi, agenda avugana nawe hejuru ubuzima bwawe. Amen. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu ndagutumira mwene da hagaciro mpemu yera. Reka mpemu w'Imana umuha agaciro. Sinzi ko mwabonye dimanche byabaye, mu by'ukuri hariho manifestation du Saint Esprit mu bana b'Imana. Amen. Ndibaza twese twari hano twarabibonye. Ujya ni mpemu w'Imana, Imana yaduhaye iri kumwe natwe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu niwabona umuntu akoreshwa n'Imana, niwabona umuntu avugishwa n'Imana, ni mpemu w'Imana bari muri we aba ari kamubwira amabanga. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niwabona umuntu akoreshwa n'Imana, ni mpemu wera mwuzuye afise ubuzima busesekaye. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndagutumirira mu izina rya Kristo nsenga ntajyajya, ndakubwira ngo reka mpemu w'Imana kuzure nawe mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Mwami w'Imana reka kuzure uyu mwanya mu izina rya Kristo. Haleluya. Reka mwami w'Imana adushoze gutahura umugambi w'Imana hejuru ubuzima bwacu. Imana ibaho umugisha cyane. Reka twigire kuri teme yacu aho tubwira reka twibukanye mbega kuwa Mungu twari ngaha, wari umunsi wa Pentecote. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Twese twari ngaha twarabonye ibyabaye, twarabonye ko hari Imana ari kigendagenda mu bana bayo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Turazi neza ko inyuma ya Pentecote turazi ibyakurikiye. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Iyo dusoma Bibiliya iratwereka neza ko inyuma ya Pentecote hari ikintu cyabaye, hari ikintu cyakurikiye. Twarabonye neza ko intumwa ikintu cyakurikiye inyuma yo kuzuzwa nuko bashize amanga baragira iki Imana mu mpemu. Inyuma ya Pentecote hakurikiye iki? Nicyo nako ndabaza. Inyuma ya Pentecote Bibiliya iratwereka ko intumwa zashize amanga zivugira umwami zidatinya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Bibiliya iratwereka Petero ngo yuzuye umwuka w'Imana, ngo ahagarara yemye yuzuye umwuka w'Imana, ashingira intahe Kristo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ashingira Imana intahe, avuga yeruye adatinya. Ariko Bibiliya iratwereka neza Petero wa mbere ava ya Pentecote siwe Petero wa Pentecote. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Reka tugaruke natwe rero inyuma yo kuzuzwa dimanche twese twari ngaha. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Twese twari ngaha, nta muntu n'umwe atasenge kuba ari ngaha kiretse ubutaje imbere. Twese twarasengewe kandi twahawe imbaraga zo gushingira intahe Kristo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Reka tuba dusome Bibiliya kwanza, abadusomera dusomere Home 8:14. No, reka dusome Home 8:14. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ngo abarahogwa na mpemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. 15a haravuga ngo kuko mutahawe impwemu y'ubugira ngo mwongere gutinya. Nako kajambo konyene shaka. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Bibiliya irambwiye ngo atari uje kuvuga ngo twongere dutinya, bivuze ngo hariho gutinya ubwa mbere, sivyo gahema? Niko birishatse kuvuga kuko mutahawe impwemu y'ubugira ngo mwongere gutinya. Haleluya. Ako niko kajambo konyene nashaka. Nitwahawe impwemu yo kwongera gutinya oya, ariko twahawe impwemu kugira ngo tugende twamamarize Kristo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ngiye impwemu mwene data wahawe dimanche, wahawe impwemu yo kugira ngo kudasubira gutinye, ariko ushingira intahe umwami w'abami ahuba
aho ukora, aho ugendera hose, kugira ngo Yesu agaragare aho hose mu turere twose. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Mwene data ndagutumirira, mwene data ndagutumira ndakubwira ngo Imana yaguhaye impwemu utari yo gutinya, ariko yaguhaye impwemu yo gutinyura kugira ngo umuvugire. Imana ihabwe icubahiro cyane. Naho nshaka ko duhagarara, bene data, turabona intumwa zimaze kuzuzwa, Bibiliya twereka yuko nta n'umwe yashoboye kumera nk'uko yari ari. Imana ihabwe icubahiro cyane. Muramuzi Petero wava Pentekote, yari umuntu atinya, yari umuntu vraiment atinya, bose bari biyuganiye mu cyumba cyo hejuru. Ariko ngo bamaze kuzuzwa, haleluya, bamaze kuzuzwa, baciye batinyuka bavugira umwami. Imana ihabwe icubahiro cyane. Niyo mpamvu nawe mwene data, impwemu waronse, impwemu yo kugusengera wahawe, si yo kuguma wicaye, ariko niyo kuvugira umwami w'abami. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mwene data ndagutangariza, wowe warasengewe. Impamvu bagusengeye ni kugira ngo ikiri muri wowe, Imana yadepoje hejuru ubuzima bw'iwawe, kiseruke hama ugikorera Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Iyo niyo talanta Imana yaguhaye mwene data. Iyo niyo talanta Imana yashize muri wowe kugira ngo uyikoreshe hama ushitse umugambi w'Imana hejuru ubuzima bw'iwawe. Imana ishimwe cyane. Turagutumirira mwene data. Sinzi ko wicaye, sinzi icyo uri kurakora, ariko ndakubwira ngo haguruka, ntiwitinye. Reka ndababwire, inyuma ndiko ndagira stage muri Prince Regis. Mu by'ukuri ndashaka kuba nicaye muri bisi, muri kwasiteri, nkumva impwami mbwira ngo haguruka umvugire, ariko nkumva ndatinye. Haleluya. Ariko maze kuronkera ijambo, natahuye neza ko ntaronse impwemu yo gutinya. Haleluya. Ariko nahawe impwemu yo gushingira intahe Kristo. Ubu ndumva ko ngiye kwamamariza Kristo. Ubu ndagiye guhaguruka mvugira uwo mwami, kuko nicyo yampamagariye. Bene data ndagusaba ngo wowe nanje duhamagara kuvugira uwo mwami mu ngabire zose yaduhaye. Imana ibahe umugisha cyane. Haleluya. Mwene data, reka kwicara. Mwana data, reka kwicara, ikiyo talanta Imana yaguhaye. Hari icyo Imana yashize kuri wowe. Ngiye kukubwira ngo hari icyo hawe, hari icyo Imana yashize muri wowe kidakwiye kwicarikwa, ahubwo ukwiye kugikoresha hama umugambi w'Imana ugasohoza. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ndakubwira mwene data, haguruka uko inkomezi zawe zingana. Si wowe ukora, ni Kristo muri wewe. Haleluya. Mwami w'Imana muri wewe niwe agushoboza guhaguruka. Mumama uri hano, mupapa uri hano, mujene uri hano, duhamagariwe guhaguruka tukavugira umwami mu ngabire zose aduhaye. Nyamba warasengewe, nyamba sinzi ikintu ko kiradudubiza muri wewe. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba ari impwemu yivuga butumwa iri kiyadudubiza muri wewe. Ushobora kuba ari impwemu y'urukundo iri kiyadudubiza muri wewe. Ushobora kuba ari ingabire zitandukanye nk'uko tuzizi ziko ziradudubiza muri wewe. Ariko ndakubwira ngo haguruka. Imana yantumye ndakubwira ngo haguruka. Imana ishimwe cyane. Haguruka kugira ngo uvugire uwo mwami w'abami. Haguruka ukorere muri iyo ngabire Imana yashize muri wowe kugira ngo usoze umugambi w'Imana hejuru ubuzima bw'iwawe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Bibiliya iratwereka neza ngo intumwa zahagurutse, wamenga bambaye ibisazi, bahaguruka banzika baravugira umwami. Umwe wese mu ngabire yiwe baravuga gushikaho mu by'ukuri ntibatinya n'urupfu. Barabafata, barafungwa, barakubitwa, ariko ntibagira iki, ntibatinya kuvugira uwo mwami. Nguyo mpwemu Imana iri kiyadusunikira bene data. Nutinye umuntu, nutinye igihagararo ciwe. Hamwe ukora, garagaza ubuzima bw'Imana, garagaza ubuzima mpwemu Imana yashize muri wowe, garagaza ubuzima buri muri wowe. Hamwe wiga, hamwe ukora, ni Imana gusaba mwene data. Ntitwasengewe kugira ngo twicarike icyo twasengewe, ariko twasengewe kugira ngo duhaguruke dukorere Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Haleluya. Mbega ibyo ndiko ndavuga birumvikana? Haleluya.
nyambo nyumva reka umhamena. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mwene data, ndiko ndaguhamagarira ngo iyo taranto Imana yaguhaye, iyo taranto Imana yashize muri wowe, reka uyihagurutse. Haleluya. Inyuma ndabizi neza, inyuma uraza kumva ikintu kiri muri wowe, uraza kumva icyo muhema avugana nawe, icyo nyine zori karavugana nawe, nicyo uza guhagurutsa hama ugatanga kwegzesa kuyigikorera kugira ngo ushitse umugambi w'Imana mwene data. Haleluya. Kuko niwaje kwicara gusa, niwaje kugira ngo uze ngaha kwisi nkuko bagiye barabivuga, niwaje kugihamana. Haleluya. Ariko umenye ngo hari umugambi w'Imana, Imana yemeye kuvuka ukaba uriho uyu munsi. Hari icyo Imana ishaka kushitsa hejuru y'umuryango wawe, hejuru y'igihugu cyawe, hejuru y'amahanga yose. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu mwene data ndaguhamagarira, wicaye ngaha, hari icyo Imana ashize muri wewe bene data. Hari icyo Imana ashize muri wewe. Nta muntu n'umwe Imana itashizemo ikintu ibyo ikorera kugira ngo gishitse umugambi w'Imana gushika hejuru y'ishengero, hejuru y'igihugu, hejuru y'amahanga. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu nahawe kize mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ndibuka ushobora kumbaza ngo mbega iryo jwi noryumva gute? Haleluya. Bene data, ndibuka kera mu minsi iheze hari ukuntu nashobora gufata umwanya nkavuga ngo uyu mwanya nafashe mercredi, mvuga ngo terere ajiska terere, nahariye nkwemuyera kuvugana nanjye, kumenya umugambi w'Imana hejuru ubuzima bw'iwanjye. Nkafata nka 30 minutes nkasenga, hama nkarekera 30 minutes nkwemuyera kuvugana nanjye, nkicara nkatekana mfite ikaramu naho nandika na Bibiliya, hama nkarindira ijwi ry'Imana kugira ngo numve icyo mpwema avugana nanjye. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mu by'ukuri nagenda kubwire ngo narumva ijwi ry'Imana, usha kubigira uyu munsi nejo ntuvyumve, ariko kugenda uri exersa mpwema w'Imana aravuga bene data. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ushobora kumbwira ngo sinzi icyo Imana ashize muri jewe, ushobora ngo sinzi icyo Imana yashize muri jewe, ariko nagenda kubwire ngo haguruka utangure wexerse, usenge wiherere, uhakanya mpwemu yera avugane n'umutima wawe. Mu by'ukuri uzomenya umugambi w'Imana hejuru ubuzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Natanguye mvuga ngo mpwemu w'Imana niyo Mana igendana natwe. Uwo mpwemu niwe agiye kuguhishurira, uwo mpwemu niwe agiye kuvugana nawe, niwe agiye kukubwira icyo yashize muri wowe nyambo utarakimenya. Hama uwakimenye nawe nahaguruke atangure kwexersa. Mu by'ukuri uzobona iyo niyo talent Imana yashize muri wewe, ndetse icyo nicyo uzokwemberwa mu bwami bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Reka dusome Haleluya. Reka dusome Galatiya 5 verset 16. Galate haravuga ngo ndavuga nti mugendeshwa na mpwemu niho mutazoshitsa ibya kameremere kanyu kifuza icyubahiro kibi cy'Imana. Haleluya. Mu by'ukuri iyo umuntu agendeshwa n'uwo mpwemu nihadashitsa ivyo umubiri wiwe urarikiye, iby'isi irarikiye. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mu by'ukuri Imana idusaba kugendeshwa na mpwemu. Haleluya. Twese twaravutse ubwa kabiri. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri ahabwa iyo mpwemu, niyo igendera tuyobora. Twumvise ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bitwa abana, ndetse nibo bazogira ikigayengwe, nibo bazoja mu ijuru. Utarongorwa n'uwo mwami, utarongorwa n'uwo mpwemu ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Utarongorwa n'uwo mwami ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Niyo mpamvu bidusabye tugendeshwe na mpwemu,
dukoreshwe na mpwemu, tuvugishwe na mpwemu, aho turi hose mu turere twose dukoreshwe n'uwo mwami w'abami ari wo mpwemu w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Duhamagara bene data kurongorwa na mpwemu. Niwarongorwa na mpwemu niwe uzomenya umugambi wawe, niwe uzomenya icyo Imana ashize mu buzima bw'iwawe. Mwene data ndaguhamagarira shengero ry'Imana, twese duhamagara kurongorwa n'uwo mwami, duhamagara kurongorwa na mpwemu w'Imana kugira ngo ntidushitse ivyo kameremere kacu kifuza. Kandi iyo umuntu arongorwa na mpwemu w'Imana mu vy'ukuri Satana mu bakure. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Iyo umuntu arongorwa na mpwemu w'Imana ngo dutere ubwoba biteye ubwoba bene data. Oh haleluya. Iyo umuntu yarongorwa na mpwemu mu turere twose nta kintu na kimwe gishaka kugutera ubwoba, ahubwo n'ugitera ubwoba. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mu by'ukuri iyo umuntu yuzuye uwo mpwemu w'Imana, iyo umuntu yuzuye uwo mpwemu w'Imana nta kintu na kimwe gishaka kumwitambika imbere. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ngugo rugeze Imana yifuza ko dushikamo. Haleluya. Ubwo nibwo rugezo mpwemu w'Imana ashaka ko tumwuzura kugira ngo tugire ubuzima busagutse. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Iyo umuntu yuzuye umwuka w'Imana, iyo umuntu yuzuye mpwemu w'Imana, mu by'ukuri icyavuze kiraba. Reka tuvyaguruke dutangure gusenga. Oh haleluya. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mana y'agakiza kacu, Mana y'agakiza kacu, Mana y'agakiza kacu, Mana y'agakiza kacu. Mana turaguhamagaye, Mana turaguhamagaye. Hari icyo dushaka kumenya Mana, hari icyo dushaka kumenya Mwami. Reka Mana duhishurire, reka Mana duhishurire, reka Mana duhishurire. Mana turashaka guhishurirwa Mana umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Mana turashaka Mana tumenye, Mana turashaka kumenya itarantu hashize muri twe. Mana turashaka kumenya icyo twahawe, Mana turashaka kumenya icyo hashize ku buzima bwacu kugira ngo Mana dushitse umugambi wawe Mana hejuru bwacu. Yesu turaguhamagara, Yesu turaguhamagara, Yesu turaguhamagara. Mana ndakwereka umumama, Mana ndakwereka umupapa, Mana ndakwereka umuntu wese ari hano, ndakwereka umukobwa, ndakwereka umuhungu mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo. Icyo washize muri we Mana, icyo washize muri we Mana, icyo twicaritse Mana gitari ngombwa twicara. Turashaka Mwami tubone Mana gikora, turashaka Mwami tubone Mana tugihesha mu icyubahiro mu izina rya Yesu. Kuko watubwiye Mwami, Mana uravuze ngo Mana wacu, uravuze ngo hari icyo wahaye twebwe, hari icyo washize muri twebwe. Reka Mana gishike, reka Mana gishike, reka Mana ugishitse, reka Mana ugitumenyeshe abatakizi Mana. Reka Mana wakibamenye. Mwemu yera, Mwemu yera, Mwemu yera, Mwemu yera, genda genda, Mwemu yera, genda genda, umenyeshe umwe wese, umenyeshe umwe wese umugambi w'Imana ku buzima bwawe Yesu. Yesu umenyesha ubwoko bwawe Mana, reka umenyeshe Mana, reka Mwemu yera yuzure umwe wese amenye umugambi w'Imana, amenye Mwami icyo washize muri we kugira ngo Mana gifurure, kugira ngo Mana gifurure, kugira ngo Mana gifurure. Hama Mwami kigukezagire Mana, kigukorere mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abigikoresho Mana cyicubahiro mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Reka Mana dukorere mu ngabire waduhaye, reka Mana duhe gukorera mu ngabire yaduhaye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwami yera, Mwami yera, gendera ubwoko bwawe, gendera ubwoko bwawe, ubamenyeshe Mana umugambi wawe, umugambi wawe ufurure ingabire ziri muri wo mu izina rya Yesu. Mana turaguhaye icyubahiro, Mana turaguhaye icyubahiro. Mana kudakorera mu ngabire wadushizemo Mana, hari icyo turiko turamisinga. Reka umwe wese ari hano Mana umuhe gukorera mu cyo washize muri we Mana, kuko Mana hari icyo twahawe. Urakoze gufuruye Mana byinshi, urakoze gufuruye ingabire zawe muri benshi Mana. Urakoze ndetse Mana kugiye gukomeza n'abari bazifise
urakoze mana, urakoze mana, urakoze mana, urakoze mana, urakoze mana, urakoze mana, urakoze Yesu, Yesu urakoze, Yesu urakoze. Akira icyubahiro papa, akira icyubahiro wa mana we, mu izina rya Yesu, amina. Haumenya kwatunze